Iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19 31 ku mirongo ya FM no mu biyaga bigari kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Gisele. Mwiriwe neza abakunzi ba BBC gahuza miryango, ikaze mu makuru yacu kuri mugoroba tariki 23 z'ukwezi kwa mbere 2026. Izi ni ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Mu Burundi abacuruzi barataka igihombo baraye batewe n'inkongi y'umuriro yibasiye Bujumbura City Market ku munsi w'ejo ku Cyumweru. Bacuruza multiplex, bacuruza imbaho, amaplashe, amamadrier n'amasiteri. Uburyo bwahombeye ni bwinshi, urarenga miliyari n'inusu. Uwahoze ari icyegera cy'umukuru w'igihugu muri Kenya Rigathi Gachagua arashinja perezida w'iki gihugu kugira uruhare mu gitero cyari kigiye kumwicira mu rusengero ku Cyumweru. Mu gushimangira amahoro n'ubumwe n'ubwiyunge, Maria Ndutiye uba mu Bufaransa anatanga umusanzu we abinyujije mu kubyina no gutegura ibirori. Dufite n'amakuru y'imikino. Mu mikino Manchester United yahagaritse gato umuvuduko wa Arsenal iyikubitiri wayo. Ntucikwe n'amakuru y'imikino ndabateguriye ndi Yves Bucyana. Aya makuru ahagarariwe na Gerdas Hondimpondo. Mbere yo gutangira aya makuru ku buryo burambuye, reka Chance Habimana atugezeho havugwa hirya no hino kw'isi. Umugujejwe kugwanya kwivanga mu vya politike hamwe no kugwanya igiterurire mu nzego z'ubutungane bwa Afrika y'Epfo watanguye ibikorwa vyawo no munsi incuro ya mbere muri uyu mwaka. Uwo mugwi wa Madrang watangajwe na President Ramaphosa mu kwezi kw'indwi guheze, inyuma yaho urongoye igipolisi cyo muri ako karere avuze ko wahoza ari umushikiranganje w'igipolisi afitaniye imigenderanire n'imigwi y'abagizi ba nabi, bikaba vyaciye bituma hagarikwa. Ni inkuru y'umumenyesha makuru Mayeri Jones mwumva mu ijwi rya Latifa Mutesi. Abatanga bamye babiri baregezwe imbere ya komisiyo y'akanama uyu munsi mu murwa mukuru w'ubuyobozi wa Pretoria mu gikorwa cyahungabanyije Afrika y'Epfo. Komisiyo ya Madrang yatangiye ku mugaragaro muri Nzeri imaze kumva ubuhamya bw'abantu benshi bwatanzwe mu biganiro biba biri kuba ibizwi nka live bikurikirwa cyane n'abaturage. Iburanisha ryashyize ahagaragara ruswa yashinze imizi mu nzego za polisi harimo no gukorana n'imitwe y'abagizi ba nabi. Iyo komisiyo yatangajwe muri Nyakanga nyuma y'uko umuyobozi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba ya KwaZulu Natal ashinja umuyobozi we wari ministri wa polisi Senzo Mchunu kafitanye umubano n'imitwe y'abagizi ba nabi, ibintu Bwana Mchunu hakana. Kuva icyo gihe Bwana Mchunu yashyizwe mu kiruhuko cyihariye. Raporo y'agateganyo ku byagaragajwe na komisiyo yashyikirijwe Perezida Cyril Ramaphosa mu kwezi kwa 12 ntirashyirwa ahagaragara. Biteganyijwe ko iburanisha rizakomeza mu mezi make ari imbere mu gihe raporo ya nyuma iteganyijwe gutangazwa nyuma muri uyu mwaka. Israel yavuze ko yamaze kuronka ibisigarira by'umuntu wa nyuma mu bari bagizwe imbeho i Gaza, kikaba ari kimwe mu byategerezwa kuba kugira habeho umwumvikano ku byo guhagarika intambara hagati ya Hamas na Israel. Langviri yari umupolisi, ikiziga ciwe kijanwa muri Gaza nyuma yo kwica mu bitero vy'itariki 7 kwezi kwa 10 mu 2023. Umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yanezerejwe n'iryo garukana ryiwe, avuga ko ari ugushira mu ngiro isezerano ryiwe ryo gutahukana bafashwe bose baba bakiri bazima canke barapfuye. Gutahukana ivyo bisigarira vyari kimwe mu bisabwa kugira Israel isubire kugura umupaka munini wa Gaza uhana n'urubibe rwa Misiri. Iyi ni BBC. Ishirahamwe ry'umwe bwa Buraya ryatangaje ko rigiye gukora amatohoza kuri Grok, AI ya Elon Musk, inyuma yo gukwega ko ishobora gukora amashusho y'abantu batambaye harimo n'amafoto y'abana. Brussels ivuga ko abagore n'abana batagomba kugwa mu mporero. Urubuga Xgo rusanzwe ruriko rurakogwa ko amatohoza kubera ibishigwaho bidakurikijwe amategeko hamwe no kurenga amategeko ajanye n'ivyo rukora. Thomas Lenye, umuvugizi w'umwe bwa Buraya mu bijanye n'ubuhinga bwa none, yasiguye igituma babona ko ayo matohoza akenewe. Such output has no place in Europe. Amashusho nk'ayo nta kibanza afise i Buraya, kandi tubwirizwa gukingira abanyagihugu bacu ku ngaruka zoshobora kuba mu gihe kiri imbere. Nico gituma aya matohoza kuri Grok azodufasha kuraba ibintu mu buryo bwimbitse kugira dukingire abagore bacu, abana bacu n'abanyagihugu bacu bose. Our children and our citizens. Umukuru w'igihugu Donald Trump yavuze ko agiye kurungika ujejwe imbiwe Tom Homan muri Minnesota mu gihe ubutegetsi bwiwe buriko burategwa ivyatsi nyuma yuko Alex Preti yishwe n'abashinzwe abinjira n'abasohoka kwa gatandatu. Nubwa kabiri umuntu yicwa arashwe mu kwezi kumwe.
mu butumwa yashize ku mbuga ngurukana bumenyi Trump yavuze ko Tom Homan ko ari umuntu akaze ariko w'intungane kandi yavuze ko azokoresha amabanga yiwe mu kumubwira ukuri adaciye ku bandi. Bamwe mu Republicain bifatanije n'abademokrate mu gusaba ko hokorwa amatohoza yuzuye ku buryo Preti yishwe. Giselle urakoze Chansard. Amafaranga agera kuri miliyari 1.5 nicyo gihombo abacuruzi bakorera mu kibanza gifatanye n'isoko Bujumbura City Market mu mujyi wa Bujumbura baraye bagize nyuma y'inkongi y'umuriro wafashe inyubako ndetse ukabatwikira n'ibyabo. Abacuruzi bakorera muri icyo kibanza bavuga ko batabona uburyo bagiye gutunga imiryango yabo ndetse basaba ubufasha. Ni inkuru ya Patrick Waso i Bujumbura. Tugakunda igihugu cyacu tugakunda n'iterambere rya bagenzi bacu kugira ngo nyene ayo masanganya agabanuke. Kana twebwe ku bwacu twahombeye ibintu byinshi. Agahinda n'ububabaro nivyo vyagaragara ku maso y'abadandaza baraye batakaje ivyabo vyahitanywe n'umuriro wadutse mu gice gifatanye n'isoko Bujumbura City Market aho benshi bita kwa Siyoni. Ni mu buraruko bw'isagara ca Bujumbura muri zone Ngagara. Uruhande rwasinzikaye cyane ni rwarangurirwamwo ibikorwa bijanye n'ubucuruzi bw'imbaho hagakorera kandi n'imodoka nini zisomba amabuye n'umusenyi. Ibitari bike vyahiye biratokombera. Nubwo igipolisi cyagerageje kuhanyarukira, abadandaza b'imbaho bahora bakorera imirimo yabo muri cyo kibanza bavuga ko uruhombo bagize ari runini cyane kandi ko basigaye bifumbereje. Gwabira Reverien niwe baserukira. Twacuruza ama multiplex, twacuruza imbaho, ama plashe, ama madrier n'amasiteri. Uburyo bwahombeye ni bwinshi urarenga miliyari n'inusu. Bene makamyo aseha amabuye n'umusenyi nta ngorane zikomeye bagize. Imodoka zabo zashoboye kurokogwa ibintu bitarakomera. Sanga ibintu byayangaye, miduga bayikuyeho bamenaguye ibiya batufashije nyine kuzikuraho basi. Amanaje turashika nyene turintervene nyene turakuraho ibintu basi nyene hama nta bantu bahapfiriye ntabo twabonye twe twakuyeho imiduga gusa hama ibisigaye igipolisi kiba cyamaze kuhashikira zimya. Ivyo nonekaye ni bisanzwe gusa n'imiduga nyene yacu kugira ngo turabe ukuntu twikuraho niyo byashoboye kuba yononekaye nyene mugabo urumva nta bantu twabonye twe twakomerekesheje ngaho onye nibyo gusa. Bamwe banyagihugu barangura imirimo yabo hafi y'ahadutse uwo muriro bavuga ko batewe umutima uhagaze n'amasanganya y'umuriro akunda kwaduka mu masoko. Basaba inzego z'igihugu kwama bategekanya uburyo bwo gutabara. Kuko ibi bintu ntushobora kwibaza nka par exemple nk'isoko yahiye nta matara yararimwe. Twogira urukundo hagati yacu tukamenya yuko turabarundi twiko turondera iterambere ry'igihugu tugakunda igihugu cyacu tugakunda n'iterambere rya bagenzi bacu kugira ngo nyene ayo masanganya agabanuke. Kana twebwe ku bwacu twahombeye ibintu byinshi kuko nideheza ko tudandaze nkuko dushaka. Natwe turababaye nyene. Je nibaza ko ngo mwahazana kizimyamoto myinshi basi zihegereye kugira ngo bahabaye ikibazo zibashe kuhashika n'ingoga. Ivyaraye bishitse muri iki kibanza gifatanye n'isoko Bujumbura City Market bituma abadandaza bibuka ayandi masoko atandukanye yagiye arasha mu Burundi muri kahise. Aho ibintu vy'agaciro kama miliyaridi atagira ukunangana vyahiye biratokombera. Imwe mu mpanuka y'umuriro yateye amakuba menshi cyane yahitanye isoko nkuru ya Bujumbura aho bukera hazoba haromanye neza imyaka 13 kuva rihiye. Umuriro n'imbeya vyabonywe n'abadandaza nk'uko isi bubamyeko. Ubu inyuma y'iyo myaka yose rikaba ritaranasanurwa. Ibujumbura Patrick Waso. Umunyepolitike umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare muri Uganda yamenyesheje ko amategeko mashya ingabo zahawe ari ugufata umunyepolitike utavuga rumwe na leta Bobi Wine umaze iminsi yihishe bakamuzana apfuye cyangwa akomeye. Umunyepolitike aherutse gutsindwa mu matora yabaye hagati muri uku kwezi ahanganye na Perezida Yoweri Kaguta Museveni umaze imyaka 40 ku butegetsi. Bobi Wine ntiyemera ibyavuye mu matora. I Nairobi inkuru ya Siriake muhawe nayo. Umuhungu wa Perezida Museveni akaba ari nawe arongoye ibiro bikuru bya gisirikare General Muhoozi Kainerugaba amaze iminsi yifatira mu gahanga Bobi Wine umunyepolitike atavuga rumwe na leta ku rubuga rwa X. Yanditse ko abisabwe n'umugaba mukuru w'ikirenga sewe Perezida Museveni bari bahagaritse guhiga Bobi Wine amaze iminsi nyegeje amasaha 28. Avuga ko akwiye kwishikana mu mahoro ngo atabikoze ingabo zifise amategeko yo kumuzana ari muzima canke yapfuye.
kuri uyu w'Imana Barbara Kyagulanyi umugore w'uyo munyepolitike yarabwiye abamenyesha makuru ahari mu bitaro ingene ku munsi wa gatanu mwijoro yatewe n'abantu bitwaje ibirwanisho bakamukubagura inzu nayo bakayimenagura. Yavuze ko mu bateye harimo abari bambaye impuzu za gisirikare. Mu ndwi iheze General Muhozi yari yahaye Bobi Wine amasaha atarenga 48 ngo abe yishikanye ariko ntiyabikora kandi n'ibikorwa vya gisirikare ntaco vyashitseko. Uwo munyepolitike w'imyaka 43 avuga ko hari umugambi wateguwe kumugirira nabi ko yahunze abasirikare kuwa gatanu mwijoro itariki 16 z'uku kwezi bateye ku rugo rwiwe buca hatangazwa ivyavuye mu matora. Ayo matora Perezida Museveni yasinze ku majwi 71 kwijana mu gihe Bobi Wine yaje mu kibanza ca kabiri yaronse amajwi 28 kwijana. General Muhozi Kainerugaba yagiriza Bobi Wine guhamagarira abantu kuja mu myiyerekano ariko nta rupapuro na rumwe rwo mu butungane ruhari rwo kumukurikirana. Abasesenguzi bavuga ko ubutegetsi bwa Uganda bufise ubwoba ko mu gihe Bobi Wine yo kwidegembya ashobora guhamagarira abantu kuja mu myiyerekano ikomeye yotera ikibazo Perezida Museveni ubu ariko aratwara ikiringo ciwe kigira indwi. Akanama kajejwe imigendere mu nama nkenguza amateka ya Leta Zumwe za Amerika gaherutse gusohora itangazo gasaba ubutegetsi bwa Donald Trump ko bukwiye gusubiramwo ubucuti bufitaniye na Uganda kubera ibiherutse kuba mu matora muri ico gihugu bishobora kuba akarorero kabi ku bindi bihugu vy'akarere vyimirije kuyajamwo. Siriake Muhawe nayo BBC gahuza miryango Nairobi. Tugeze ku isaha ya saa 1:41 ku isaha ya Nairobi ni saa 12:41 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Turagaruka nyuma y'akaruhuko. BBC gahuza miryango kuri Sanganiro mu Burundi ni kuri FM 89.7. Wahoze ari cyegera cy'umukuru w'igihugu muri Kenya Rigathi Gachagua yavuze ko yahabaye igerageza ryo kumwicira mu rusengero ku cyumweru. Gachagua wirukanywe muri ayo mabanga muri 2024 binyuze mu rubanza rwo kumweguza yavuze ko agatsiko k'abapolisi kateye mu rusengero rwo mu mujyi wa Othaya mu ntara ya Nyeri rwagati mu gihugu bakoresheje amasasu n'imyuka iryana mu maso. Nta gihamya yatanze yashinjwe wahoze ari inshuti ye akaba ari na Perezida wa Kenya William Ruto kuba ariwe wategetse igabwa ry'icyo gitero. Bagenzi bacu muri BBC Swahili baganiye na Gachagua kugira ngo tumenye ibyamubayeho. Tulivamiwa na maofisa. Twatewe n'abapolisi bari bitwaje inkoho zikomeye harimo na Kalashnikov hamwe n'ivyuka bikoroza amosozi badutera aho twari mu rushengero rw'aba-Anglikane ruri mu gisagara ca Othaya. Bari bafise intumbero yo kunyica, cari igitero gikomeye cyane. Nabonye umushikiranganje w'umutekano asaba ko haba amatohoza. Mugabe igipolisi ntigishobora kwikora kamatohoza kuko ico gitero cakozwe n'igipolisi kandi baje n'imodoka z'igipolisi baragaragara ku masanamu bose barababona batanguye no kubamenya bamwe bavuga ngo uyu n'umubanyi wanje. Rero iki gitero categuwe na leta gitumbereye jewe kugira bambuze kubandanya imiyamamazo yo kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu Ntsinde William Ruto mu matora ategekanijwe mu mwaka uza. Uvuga ko ibyabaye ari umugambi wo kukwica kandi ukemeza ko Perezida bifitemo uruhare. Wibaza ko ari ukubera iki cyangwa se nk'ibimenyetso ufite bigaragaza ko ari bo bigizemo uruhare? Kuva nyirukanye mu mabanga yanje iki gitero kibaye ica 11. Ibi bitero byose narabibwiye umukuru w'igipolisi inakuru ariko nta ngingo n'imwe yigeze afata. Biragaragara ko atagipolisi gishobora kuntera ataruhara rwa leta rurimo. Iyo leta nayo itwagwa na William Ruto nawe akaba ari we duhanganye. Umuvugizi wa leta avuga ko ibyo ari ibintu mwateguye kugira ngo abantu babagirire imwe no kubona ubufasha bwa politiki. Ibyo byaba bivuze iki ku ishusho ya politiki aha muri Kenya? Ariko muvukanyi jewe ndi umunyagihugu asanzwe, jewe sindi umukozi wa leta. Niyo bari jewe nari nateguye ico gitero ngo kize kintumbera. Nakuye hehe imodoka z'igipolisi, nakuye hehe inkoho, nakuye hehe ivyuka bikoroza amosozi. Abapolisi ubwabo nabakuye hehe. Ni naba nari nateguye abantera kuko abo bantu nahaye ako kazi batarafatwa. None se ugiye kubigenza gute kubijyanye n'umutekano wawe n'umuryango? Sinshobora guhagarika imyamamazo yanje yo gutabara Kenya. Ni ngombwa ko nitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Fise abanywanyi banje bashaka ku mamiliyoni bashaka ko ari jewe no barongora. Jewe nzobandanya kwiyamamaza ikizoba kiraba. Bashaka kunyica murareka banyice, bashaka kumbabaza barambabaza. Ariko urugendo rwo gutabara Kenya rurabandanya. Ntidushobora kwinyegereza muhira kubera ubwoba. Ico gusa nobwira Ruto nuko mu gihe noramukanishwe
Kenya izogera ibibazo ntaje muri iyo nzira. Arazi ko mu 2007 yitwariwe muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha ICC kubera ubwicanyi. Ikizoba nuko abanyagihugu bazotangura kurondera uburyo bwo kutulinda. Hanyuma se byaba ari ukubera iki utangiye kwiyamamaza hakiri kare? Nakuna mambo ya mapema. Oya sikale, urugendo rwejo rutegurwa uyu munsi. Amatora azoba mu mwaka uza. Ni ngombwa ko imyiyamamaza itangura. Mugabo we yategerezwa kuguma mu biro kugira akore. Ariko wewe yama mu modoka atembera hariho hose yiyamamaza. Ariko twebwe dufise uburenganzira bwa demokarasi bwo kurondera amajwi no kumenyekana gusumba. Ivyo biri mu ibwirizwa nshingiro ryacu. Kuri Facebook abakunzi ba BBC Gahuza baravuga iki? Duhereye mu Burundi ku inkuru ivuga ko benshi bakoreragaho umuriro watwitse ku isoko ryo kwa Sioni nta bwishingizi bari bafite. Iryo soko rikaba riherereye i Bujumbura. Kejon Teos yagize ati mwihangane kabisa babuze ibyaho. Naho Steve Banyiheza ko nawe yagize ati bihangane ariko abantu barakwiye amahugurwa y'akamaro ka assurance. Yindi nkuru batanze ibitekerezo nivuga ko ewe yatangiye iperereza kuri Grok AI ya Elon Musk yakoreshejwe mu kurema amafoto y'abantu bazwi bambaye ubusa. Uwamahoro Theodete yagize ati wapfaga kuyibwira uti Grok Andressa ikabira bikoze ititaye ku ngaruka za nyiri iyo foto. Ubwo urumva itari kuzakoresha niyo badahagarika izo algoritme. Naho Juste nawe yagize ati inkuru nzima ni ya fake byarivanze kereka ziriya nkuru mpuzamahanga. Ubu no kumenya umuntu nyamuntu ni ikibazo. Kuri inkuru uvuga ko umugabo yacagaye go kurira inyubako igeretse inshuro 101 adakoresheje umugozi nayo bayitanzeho ibitekerezo. Uwitwa Nduwimana Emile yabajije ati none se yakoresheje umwanya ungana gute? Twamubwira ko iyi nyubako yayuriye mu gihe cy'isaha 1:31. Naho Syria cyangwa nziza we yavuze ati urya muntu no mwiyahuzi. Twakibutsa n'abadukurikira ko bashobora no gusura website yacu bbcgahuza.com kuko abari inkuru zigiye zitandukanye wasoma. Ku nkuru ziriho uyu munsi dufite inkuru yari Gatigacagwa hoze vice president wa Kenya. Inkuru arumaje kuvuga avuga ko bashatse kumwicira mu rusengero. Benshi bakibaza ati se yabivuze iki cyangwa polisi muri iki gihugu yavuze iki? Ibyo byose byari bikubiye muri iyi nkuru ku buryo burambuye kuruta mu nkuru. Iyindi nkuru iriho nivuga ko bwa mbere mu mateka igiciro cya zahabu kigeze ku madolari 5,000. Ubwo ni ukuvuga miliyoni 7,200 by'amafaranga y'u Rwanda ku magarama 28. Bakomeza bagasura Facebook yacu na X dufiteho tuba dufite aho gutangira ibitekerezo tugakomeza tukabana kuri BBC Gahuza. Urakoze cyane. Mu gihe akarere k'ibiyaga bigari kaguma karangwa n'imvururu, intambara n'amagambo abiburwango, harabahisemo gukoresha umuco nk'ikirwanisho cy'amahoro n'ubwiyunge. Umwe muri bo ni Maria Ndutiye, umubyinnyi wamamaye ku rwego rw'isi. Uyu umunyarwandakazi w'imyaka 39 amaze kumenyekana cyane kubera ubuhanga bwe bwo kubyina, gutegura ibitaramo n'amasabukuru y'ubuhanga mu guhuza abantu no gushimangira amahoro. Mugenzi wacu Alain Majesté Barenga yamusanze pari mu Bufaransa aho asanzwe aba maze adutegurira inkuru irambuye. Maria Ndutiye ni umunyarwandakazi w'imyaka 39 amaze kuba rurangiranwa mu bijanye no gutamba ku rwego rw'isi cyane cyane mu bihugu by'Ubufaransa na leta zunze ubumwe bwa Amerika aho sanzwe yikurikiranya kuba. Ndutiye asanzwe yavukiye mu gihugu cy'Ubufaransa, amaze imyaka irenga 20 ari umutamvyi yabigize umwuga, aho yemeza ko gutamba ari igikoresho gikomeye cyo guhuza batavuga rumwe, abatase n'abadacana uwaka. Ndutiye avuga ko intambo ari umuti ukomeye wo kunga ibihugu vya karere k'ibiyaga binini uno munsi bidecana uwaka, kandi agiye kubikoresha mu guhuza baba muri ivyo bihugu vy'akarere barabana yingwe. C'est un outil qui permet d'unir au-delà des frontières, pas de barrière de langage, c'est un langage universel là comme kubyina bihuza abantu badasangiye ibihugu, bihuza indimi zitandukanye kuko imbyino ni mu rurimi rumwe, ni nk'umuco wose muri rusange. Ndemeza ko ari uburyo bwiza kandi bwatuma abantu bibagirwa ivyo badahuje. Binyuze mu mbyino no kuranga biratwereka ko twese turi bamwe, bikuraho amacakubiri. Igihe mperuka i Kigali nari nagiye muri kimwe mu bitaramo nari natumiwemo, nahasanze ababyini benshi b'abanyekongo. Nahise mbona ko ikibazo kiri ahandi kuko abantu ubwabo baraganira. Ibyo kwinuba bigaragara hanze biba bidahari. Ababyinnyi barakorana bakaganira, baba Abarundi, Abanyarwanda, Abagande, Abatanzania n'Abanyekongo. Nibyo ngomba kwerekana ko bishoboka ko twajya hamwe nta kwinubirana biciye mu kubyina. Je serais très heureuse de pouvoir le montrer à tout le monde cet été.
dutiye kugira ashike kuri iyo ndoto yahisemo gutanguza ubwa mbere iganwa mpuzamakungu ry'abatambyi ryitwa Fusion Concept, rimwe mu yambere akomeye ku isi kugira rihuriyemwe abatambyi bava mu bihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko mu gusasagaza amahoro n'umwumvikano. C'est un festival de danse et ni irushanwa mpuzamahanga ry'imbyino ryitwa Fusion Concert. Igice cya nyuma cyaryo gisanzwe kibera i Paris, ariko ubu ku nshuro ya mbere kizabera mu karere ka Afrika y'uburasirazuba. Iryo rushanwa rizabera i Kigali mu kwezi kwa karindwi. Rizahuza ababyinnyi baserukira ibihugu byose by'akarere babiri buri gihugu. Intego ni uguhuza ababyinnyi bose bava mu bihugu by'akarere kacu ka Afrika y'uburasirazuba, kuko ariko irushanwa riteguye ku isi hose. Abahagarariye ibihugu berekana ubuhanga bwabo mu njyana ya hip hop. Tuzahitamo amatsinda menshi azaba yarushanwe mu bihugu bitandukanye, hanyuma duhitemo abarushije abandi 2 bava mu gihugu cy'u Burundi, 2 bahagarariye Kenya, 2 bahagarariye Uganda, 2 bahagarariye Tanzania na 2 bahagarariye u Rwanda. Abo bose tuzabashyira hamwe barushanwe, hanyuma abarushije abandi bazahagararira akarere kacu mu irushanwa ya nyuma ry'isi yose rya Fusion Concert ribera i Paris mu Bufaransa. Igikomeye cyane kandi kidasanzwe nuko ari ubwa mbere iryo rushanwa mpuzamahanga rizaba ribereye mu mugabane wa Afrika. Ce sera la toute première présélection est-africaine du Battle International Fusion Concept. Abazotwara iryo higanwa bakazoca bahura n'abandi bavuye mu bindi bihugu byo ku isi mu kwezi kw'icenda Paris mu Bufaransa, aho ndutiye avuga ko azoba akajya keza kukwerekana ko akarere k'ibiyaga binini hari izindi mpano zihari atari imishamirano n'indwano. I Paris mu Bufaransa, Alain Majesté Barenga. Reka abakunzi b'urunana tubasogongeze ku rwo ku munsi w'ejo. BBC Gahuzamiryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro byayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu no kuri computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa bazamuganga, ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuzamiryango ariko bbcgahuza.com urondera hari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu wayishyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose, ntusubire gucikwa na kimwe. Teramana n'ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango kuri podcast. Runana. Imikino kuri BBC Mwereho neza bakunzi imikino kuri BBC. Mpere mu Rwanda mu gikombe cy'Afrika cy'umukino wa handball. Ikipe y'u Rwanda ya handball yaraye itsinzi ya Uganda ibitego 37 kuri 27 mu itsinda ry'amakipe ahatanira igikombe kizwi nka President's Cup no kuba mu myanya byibuze 10 ya mbere. Naganiriye n'umutoza wungirije w'ikipe y'u Rwanda Anaclet Bagirishya. Ubu turi mu mikino yo guhatanira kugira ngo tube twarangiza ku mwanya mwiza utandukanye n'uwo twarangijeho ubwo twitabiraga ku nshuro ya mbere mu Misiri hari muri 2024 twari twarangije ku mwanya wa 14. Ubu turifuza koza imbere. Birumvikana twari turi mu itsinda A, turi kumwe n'ikipe ya Algeria, Nigeria ndetse na Zambia. Mu mikino yose twakinnye imikino 3 twabashije gutsinda umukino umwe wa Zambia, bita bitugira aba gatatu mu itsinda ryacu. Kugira ngo rero ujye ku cyiciro gikurikiyeho akipa akomeza mu cyo bita main round, bisaba ko uba wabaye wa mbere cyangwa ukaba wa kabiri mu itsinda. Iyo rero ubaye wa gatatu n'uwa kane muhita mujya gukinira imyanya ikurikiyeho kuva ku mwanya wa 9 kugera ku mwanya wa 16, ari cyo bita President Cup. Kubera ko ubashije gutwara umwanya wa 9 ahabwa igikombe, ni igikombe cyitiriwe perezida wa Confederation ya handball muri Afrika. Ubu rero nabwo duhita tujya mu matsinda n'ubundi y'amakipe yandi yabaye aya gatatu n'aya kane, ari nayo turi mu ngubu kugira ngo turebe ko twatangira kurwana tukareba ko twakegukana nibura umwanya wa 9
waba ari umwanya mwiza kuri twebwe ku nshuro ya kabiri yacu twaba twitabiriye kugira ngo tubashe kuwugeraho uwo mwanya wa 9 birasaba ko tubasha kugira indi mikino dutsinda umukino wacu rero wa mbere wo muri iryo tsinda ryo guhatanira President Cup twarawutsinze. Ubwo ni nako amakipe aharanira umwanya wa mbere nayo akomeje guhura. Misiri ifite icyo gikombe yatsinze Algeria ibitego 42 kuri 28. Mu Burundi ho shampiyona y'umupira w'amaguru yarakomeje. Ku munsi w'ejo amakipe asa nkarwanira igikombe yose yaratsinze. Ikipe ya Aigle Noir yatsinze Interstar 2-1, Bumamur itsinda Royal Vision 3-1, naho Flambeau du Centre ikubita Message Ngozi igitego 1-0. Aigle Noir ni ya mbere n'amanota 48 ikurikiwe na Bumamuru ifite 42 na Flambeau ikabi ya gatatu n'amanota 41. Ku mugabane w'Uburayi mu Bwongereza ikipe ya Manchester United yaraye ikoze ibisa n'iby'abantu batatekerezaga ko bishoboka ikubitira Arsenal ku kibuga cyayo cya Emirates ibitego 3-2 ihagarika gato umuvuduko wayo mu rugendo rwo gushaka igikombe cyayo cya mbere mu myaka 22 ishize. Manchester United y'umutoza mushya Michael Carrick yahise ijya ku mwanya wa 4 ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona. Arsenal iracyari ya mbere ariko hagati yayo na Manchester City ikinyuranyo cy'amanota cyagabanutse nyuma yaho City itsindiye Wolverhampton 2-0 kuwa gatandatu. Ubu Arsenal irusha City amanota 4. Mu yindi mikino yabaye Chelsea yatsinze Crystal Palace ibitego 3-1. Aston Villa nayo itsindira Newcastle i St James's Park ibitego 2-0 kuwa gatandatu. Liverpool yakubiswe na Bournemouth ibitego 3-2. Uyu munsi Everton irakira Leeds United. Hagati aho kandi nubwo Arsenal ejo yakubiswe, ubusesenguzi bw'ikoranabuhanga rya mudasobwa ya Opta buracyayiha amahirwe yo kwegukana igikombe cya Premier League ku kigero cya 81.74% hashingiwe ku biteganyijwe ku mikino isigaye yakusanyirijwe hamwe na mudasobwa yabo. Nyuma yo gutsinda Newcastle muri weekend, Aston Villa yahawe amahirwe angana n'9.39% yo gutwara igikombe cya Premier League ku nshuro ya mbere. Hagati aho Manchester City yegukanye intsinzi ya mbere ya Premier League yo muri 2026 kuwa gatandatu irahabwa amahirwe yo gutwara shampiyona angana n'8.71%. Andi makipe atatu gusa arahabwa amahirwe nubwo ari make yo gutwara iki gikombe cya Premier League. Ni Chelsea iri ku mwanya wa 5, mudasobwa ya Opta ikayiha amahirwe angana na 0.10%. Ikipe ya Liverpool iri ku mwanya wa 6 irahabwa amahirwe angana na 0.04%, naho ikipe ya Manchester United ubu yageze ku mwanya wa 4 irahabwa amahirwe angana na 0.02%. Soreza ahandi ku mugabane w'Uburayi mu gihugu cya Espagne ikipe ya Barcelona yasubiye ku mwanya wayo wa mbere nyuma yo gupfunyikira Real Oviedo ibitego 3-0. Ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Arakoze Yves Bucyana ku makuru y'imikino yari yaduteguriye. Abakunzi b'urunana ntago twabagendana. Mu kiganiro urunana cyo kuri wa kabiri twabateguriye ibyo bintu ko nta gihamya gihari wabaye ubiretse Sori. Uzi ko biganiraho na Nyiramariza hari kandi ubizi ko bimubabaza. Ariko ubu noneho ntabwo ari inkuru ya ngo ejo bundi twamusuye narabyiboneye neza. Sori no rwose ntugakabye. Ntabwo amatwi ariyo wabireberaho ngo wemeze ko umwana ari uwa runaka. Ntacyo. Icyo nishaka nkihorera rwose nkubwira ikindi numve niba nacyo ugihakana. Ngaho mbwira. Aha. Ni 12:45 kuri BBC. 50. Imbere yo kuturangiza reka twibutse abari ko baradukurikirana ko umugwi ujejwe kugwanya kwivanga mu vya politiki hamwe no kugwanya igiturire mu nzego z'ubutungane bwa Afrika y'Epfo watanguye ibikorwa vyawo no munsi incuro ya mbere muri uyu mwaka. Uwo mugwi wa Madrang watangajwe na Cyril Ramaphosa mu kwezi kw'indwi guheze. Inyuma yaho uburongo igipolisi muri ako karere avuze ko wahoze ari umushikiranganje w'igipolisi afitanye imigenderanire n'imigwi y'abagizi ba nabi bikaba vyaciye bituma ahagarikwa.
Israel yavuze ko yamaze kuronka ibisigarira by'umuntu wa nyuma mu bari bagizwe imbohe i Gaza kikaba ari kimwe mu byategerezwa kuba kugira ngo habeho umwumvikano ku byo guhagarika intambara hagati ya Israel na Hamas. Giselle urakoze cyane Chansar. Mu Burundi naho abacuruzi barataka igihombo baraye batewe n'inkongi y'umuriro yibasiye isoko rya Bujumbura City Market ndetse uwahoze ari ikegera cy'umukuru w'igihugu muri Kenya Rigathi Gachagua arashinjwa perezida William Ruto kuba yagize uruhare mu icwa ryari rimugerereje ku cyumweru gishize. Tugeze ku musozo w'amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba. Mbashimiye ikipe ngari ya BBC Gahuza nge na Rizere Berwa. Amakuru yarahagarariwe na Gerdas Hondimunda. Mugire ibihe byiza.